Hello, ndabaramukije mwese abariko badukurikirana kuri ino chaîne ya Ikaze Space. Ngiye kubaha ikaze, ngiye kubaha karibu, bienvenue, welcome abariko badukurikirana. Iyi ni chaîne novuga dukunda kuvuga ibijanye na business, tukavuga ibijanye na entrepreneuria ndetse n'ibijanye na TIC canke ibijanye na informatique. Uyu munsi shaka ko tuzovugana kugwaruka, ugwaruka rwifuza gutera imbere ariko novuga rugifise ico twita ama idée canke ivyiyumviro bw'uburyo bwo gukora kugira bashobore gutera imbere. Uyu munsi dufise idée canke dufise thème ivuga iti nibiki ugwaruka rwokora, donc urugwaruka rwokora kugira rwiteze imbere mu gihe rufise projet nziza canke rufise idée nziza. Donc tuza kuvugana uburyo ugwaruka rushobora kwiyumvira gukora gushika no kuri gutegura projet yiyo novuga iyo idée yawe. Tuzovugana ibintu bishika indwi ugwaruka rwoshobora gutegura kugira rushobore gutegura projet zabo nziza, ndetse izo projet akaba arizo bona défendre canke bona shiramwo imitahe abo ugwaruka rwohava rurondera mu gihe projet mugayo yoba yanditse neza, kuko umu bailleur canke umu financeur ntashobora kuza kugufinansa canke ntashobora kuza kuguha amafaranga utamubwiye idée yiwawe, kandi idée yiwawe ushobora kuyimara n'igihe kirekire kandi si impaka azoyifinansa ubwo nyene, mugabo ashobora kuba azoyifinansa mu gihe mugabo yamaze kunyurwa n'ivyo wewe wamubwiye. Uyu munsi rero turababwira ibintu indwi ushobora gutegura mu gihe ushobora gutegura aga projet kawe, nta kuba gato ariko vyose biza kuba bihagaze kuri wewe. Je sindababwira ngo idée imeze uku, ngo projet imeze uku. Projet yose ushobora gutegura irashobora kuvamwo ikintu, ariko ni wowe uza kwiyumvira projet yawe uce uyiryohora neza kugira wumve yuko woshobora kuyibwira umuntu canke woshobora kuyishira mu ngiro. Okay, ikintu ca mbere rero novuga twaza kuvuga ibintu indwi ni kwimenya no kumenya ivyo ushoboye, ico twita auto evaluation. Muri iki mu kwimenya no kwimenya ivyo ushoboye novuga hari ibintu bitatu ushobora kubivugamwo. Ica mbere utegerezwa kubanza kumenya ubushobozi ufise. Uvuze ubushobozi ufise novuga capacité intellectuelle yawe. Donc ubanza kwimenya ubushobozi wowe ufise. Mbega jewe iyi projet ngira ntangure, dufate niyo korora imiswi y'inkoko, niyo kuberaguza amagi y'inkoko, ni projet ya delivery, donc gutwara indya ahantu hatandukanye, n'ibindi. Fise capacité intellectuelle ingana gute y'ivyo bintu? Mani majambo fise ubumenyi bungana gute bw'ivyo bintu? Ica kabiri ni impano yanje, ni impano yiwanje bisanzwe bindi mu maraso canke ica gatatu ni passion yanje. Passion yawe ni ibintu usanga ukunda muri wewe. Urumva ivyo vyose uko ari bitatu utegerezwa kubanza kuvyumvira kugira nivyo umushinga uza gutangura. Kuko ntushobora kwiyumvira ibintu ngo dukore iki cyangwa gushaka gukora iki wowe kitari muri wewe. Ivyo tutegerezwa kubanza kuvyiyumvira rero, kubera ntushobora gutangura projet y'iterambere udafise ico wizigiye imbere yawe, udafise ico uzokunguka, udafise utazi n'ico wowe ushoboye. Ico nico kintu ca mbere novuga utegerezwa kubanza kwiyumvira. Ica kabiri novuga ni gutorokanya canke guhitamwo idée canke gutorokanya igitekerezo gifise intumbero canke ico twita une idée porteuse. Ibi navyo ni donc projet urayumva, wayumvise urayiyumvamwo, ni na ya passion yawe wayishizemwo, na ya temps yawe wayishizemwo. Ikizoba gisigaye ni kwiyumva eske iyi idée yiwanje, iyi projet yanje iza kumara iki? Ya idée porteuse yawe rero iza kumara iki mu kibano? Hanyuma abantu bayikeneye ni bande? Ni bande bayikeneye?
n'abadandaza, n'ama entreprise, n'ama association, n'abarimyi, n'aborozi, n'abantu bafise imitahe mito mito, genre uteza kunovuga kwiyumvira iyo ide yiwawe wiyumvire ati mu kibano izomara iki, hama bande abazoyikeneye ni bande, ni abantu ki bayikeneye, hama ica gatatu iyo ide yanje izoba ije gukemura iki muri aho hantu, donc wamaze gutegura abantu bazoba bayikeneye d'abord mu kibano wamaze kwiyumvira ico izoza kumara mu kibano, ica kabiri wamaze kwiyumvira abayikeneye, ica nyuma rero ni donc ico izoba ije gukemura, ibi byose wamaze kuvyumvira, kubera projet nziza itangura mu gitekerezo gifise umumaro mu buzima bwa buri munsi bw'abantu, ivyo bamaze kuvyiyumvira rero haca hakurikira ico novuga ca gatatu. Ica gatatu nico twokwita gutegura umugambi rero, ayo witwa business model. Hama business model canke hitwa business plan ni gufata wa mugambi wawe ukawukura mu vyiyumviro vyawe, hama ukawuzana ukawushira ahagaragara. Aha rero mu kwandika iyo business plan yawe ushobora kurondera umuntu ayigufasha, canke ukaja kuri YouTube canke ukaja kuri internet ukavuga ati ni gute nokwandika umugambi, bakaguha ico twita ama resume canke bakaguha ama brouillon ingene imigambi abandi bayandika, hama nawe ukayisubiramwo canke ukarondera umuntu abishoboye akabigufasha, kubera ko umugambi muri business model hari ibintu kuba birimwo, harimwo objectif ico twita umugambi ico ugamije, hariho cible, les clients cible bawe mu twavuga hejuru abazokoresha ivyo ukora, hanyuma les ressources ibikoresho uzakenera cyangwa ibikoresho uzoshobora gukenera ressources, hanyuma les revenus ukandika amafaranga azokwinjiza, donc ingene iyo projet azinjiza amafaranga, na communication uburyo uzomekanisha ivyo bintu ukora. Ivyo uteza kuba wabiteguye muri ya projet yawe, urumva mu gihe utayido ufise ya projet uca urondera abantu bagufasha gutegura iyo projet yawe. Ico bavuga ca kane rero ico gikurikira rero, wamaze gutegura ya projet yawe haca hakenerwa ico twita analyse du marché, cyaje twita gukora ubushakashatsi. Muri analyse du marché rero uca utanga kwiyumvira mbega abandi babikora gute, iyo ide nzanye, iyo projet ni shasha, ni innovation canke abandi basanzwe babikora, nimba hari abandi basanzwe babikora abandi babikora gute, hanyuma ibiciro vyabo bihagaze gute, je mbe ndoca nkoresha igiciro kingana gute muri iyo projet yanje, nimba ari iki kintu nzokora kizoba kiri kurangahe, iyo produit fini iri kurangahe, hanyuma binashobotse ukaganira n'abantu wumva ko bazokubera abakiriya bawe, ukababaza ide we nimba iki kintu bahora bakigukorera urinze kuja iwabo kugikoreshaho, je ndagigukoreye muri wawe canke ndakikuzaniye muri wawe ukama make kuri aryo utanga, donc il faut ko umenya umukiriya ico azoba akeneye. Hanyuma ca gatanu rero arico kiba gikenewe cane, mu bikenewe cane ico twita mobiliser les ressources, aricyo nokwitwa kuronka ibisabwa. Iki rero kirakomeye cane kubera muri mobilisation ikintu ca mbere kitera kuba gikenewe ni kuca ukora ufise novuga ibikuranga, hanyuma ibikuranga novuga naho gikomeye cane simpaka ivyo iyo ushaka gutegura iyo projet ko uja mu kwiruka d'abord muri ADB, Agence de Développement du Burundi, kugira ngo ucurondere ivyangombwa, ubanza kwiga terrain, ubanza kwiga umugambi ukawuraba ngene ko umugambi ukenewe vyihuta kurondera NIF canke registre de commerce, hamuhejeje gutegura ico gikorwa co kurondera NIF canke registre de commerce, urarondera ikibanza, hanyuma ukarondera n'ubumenyi, ukarondera ama skills agufasha muri ya projet yawe, canke kurondera muzofashanya, hanyuma binashobotse ukarondera ico twita financement canke appui technique, navyo biba bikenewe kuko ntushobora inama bavuga ngo umutwe ntiwo kwigira inama, ntabwo ushobora gutangura ikintu udafise abagufasha, umurundi agufasha ku ruhande naho ataba bari indeterminé canke bari full bari à temps plein, ukunda umuntu agufasha muri iyo projet ziwawe ivana na ide canke na projet uriko urategura. Ica gatandatu rero kiza guheza ku canyuma,
ico novuga kwiyegereza abandi, ico twita networking canke collaboration canke collaboration. Muri ibi novuga gute? Ni kurondera abo mufise intumbero imwe, jean aho mukora bimwe, mukaba abagenzi. Donc ni nk'abakonkira bawe, muga ni kurondera abo mufise intumbero imwe canke bafise ide nk'iyo ufise, hanyuma ni kuraja mu magroupe y'abajene bakiriko barirondeza mu gihugu ukiri umujene, hanyuma ni kurondera abagufasha, ico twita abamento bagufasha muri business yawe, ukabarondera ukabashakisha kugira baguhe ibitekerezo, baguhe amayide, baguhe buri kintu cose. Donc ni vyiza yuko ivyo utegereza kubitegura. Icanyuma nico twita marketing canke communication, kwamamaza projet yawe canke kumenyekanisha projet yawe. Mbega iyo projet yawe uzoyimenyekanisha gute? Wayitanguye uri umujene, wayitanguye uzoyimenyekanisha gute? Novuga hari uburyo bwinshi bwo gushobora kuyimenyekanisha. Aho rero ico bisaba kuca umenye, novuga utanga gukoresha imbuga ngurukanabumenyi za Facebook, WhatsApp, TikTok n'izindi, ugafata amafoto, ugakora utuvideo, ugafata abo wagiye gushira ivyo bintu vyawe, ukabafata des videos y'udutémoignages, donc kugira ushobore kumenyekanisha projet yawe. Rero ibi bintu indwi ni ibintu ukwiye kwiga nk'umujene mu gihe uriko uratangura, kandi ibintu bishobora kugufasha mu gutegura projet yawe neza canke mu gutegura ide y'ikintu ushaka kuzokora, bikagufasha mu buzima bwawe. Rero novuga yuko ibi bintu ubifate au sérieux canke ubifate nka nkama, bishobora kuzogira ico bikumara, bishobora kuzogira bigufasha muri ca gihe uriko urategura ya projet yawe. Murakoze cane, ikiganiro kirangiriye ngaha. Je makuru nkurikira ni Blaise Irakoze, nkaba ndi umwe mu bagize Ikaspace, hama ndabatumira kugira subscribe kuri utari bwayikore. Wowe ikiganiro cafashije uyihe video abandi bantu kugira nabo ishobore kubafasha. Murakoze cane, namwe ikiganiro gitaha canke kizogaruka. Murakoze.